Shalom bakunzi ba CANAAN TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, turabahaye ikaze bakunzi ibiganiro tubashitsako, mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana, inyigisho z'umuryango. Kenshi abantu bakunda imboneshakure, ndabizi ko icitwa umuryango bimaze kuba mu maraso. Nkuko mubibona kuri kamera, tugize umugisha wo kongera kuganira n'umuvyeyi mukunda kubona kenshi mu biganiro bicishwe kuri imboneshakure CANAAN TV. Ndabizi abatari bake baramukunda. Hari n'igihe akunda kumbwira ngo video irihe, bariko baransaba impamba y'umunsi. Yego. Yo watevye kwirungika. Yego. Ewe nagira ndamurege, yo ubonye yatevye ni wawe yakoze ikosa, ntabari jewe je ndazinduka. Nukuri ntaca ndakora, umuvyeyi azinduka kudusengera ni jewe, kandi savye imbabazi. Ariko nizeye ko Yesu azotugira neza, cyane cyane murazi ibibazo dufise bifatiye kuri connection, bifatiye kuri regidezo. Turi mu gihugu c'amata n'ubuki, apana c'umuyaga nkuba n'amazi bihagice. Ariko Imana iradukunda itugira neza uko bukiye ko bwije, niyo mpamvu tudahengeshanya gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwiza bubashikire, ibiganiro bibashikire. Amakuru ngenda shima Yesu. Meze neza? Yego, nawe urakomeye cyane. Waraye neza? Meze neza, ndashima Imana. Imana bishimirwa. Ariko ndaraba ngaha kuri kamera, mbona maze umunota wose ndiko ndisigura nsaba imbabazi abakunzi. Yenda ko basaba imbabazi kuko rimwe na rimwe hari tubatevya bakabimbaza, mugabo barabitahura. Connection ntizimeze neza. Ariko nibaza ko turigora, kandi turigora bizogenda neza cyane. Aba nibo batuma dukora ishoka byose kugira ngo ubutumwa bwiza bubashikire butunganijwe neza. Hama nanje nafise ikintu ngomba kubasaba, ngiye kukiwasaba uyu muvyeyi yatugaburira ari kuri kamera, babona anyumviriza ari cabona. Tubasabe ibiganiro tubashitsako muhure namwe mubisangiza abandi. Niba wahembutse nawe sangiza mugenzi wawe, bishobora kumuhembura. Ibyo nanjye ndabishigikiye, kandi nanjye ndabisabye. Mudufashe. Erega hinge ndababwire, burya umuvuga butumwa yiriko aravuga ubutumwa, Imana iramuhemba, kandi n'abamufashije kubuvuga no kubushikitsa kuri benshi nawe arahemba, ko nawe waba wakoze. Ufashijwe kubera wewe wabutanze, menya ko nawe waba wavuze ubutumwa. Rero mudufashe, yego muje muragira sabone, gire like na share, partage. Hari media iraho nkorera, ndiko ndayikora ko documentaire imwe ivuga ku kuntu gufashanya ushobora gutuma abantu bakorera Imana kandi ubutumwa bukagera kure. Mwiyo documentaire hari ahantu havuga ku mukozi w'Imana yitwa Billy Graham, yabaye umumenyekana cyane. Ariko hariho abantu bamufashije bashika babiri, abo bantu bamufashije abantu benshi ntibabazi, kandi yakoze bikomeye. Imiliyoni zishika hafi 100 zabumvise ubutumwa bwiza yavuze. Mugabo kugira ngo bishoboke nuko hari abantu bari nyuma. Yego, ntiyo bishobora wenyene, natwe nitwo bishobora twenyene. Kugira ngo yicanigeze ubutumwa kure, nuko harimo uruhara rw'umwe wese adukunda kandi akunda ibiganiro byacu. Mu kubisangiza abandi, mu kubivuga ko murandaba n'amakomanta nkaraba ingene bavuze, abakomanta turabashimiye mu izina rya Yesu. Dutangura ni umuco mwiza wa CANAAN TV. Reka dusaba umuvyeyi wacu dusengera kaza. Mana datarugera byose uri mu ijuru, dusubiye kuza imbere yawe tugushimira, dusubiye kuza imbere yawe tugushira hejuru, kandi tugushima kubwa abakunzi benshi beza waduhaye kuri CANAAN TV. Iyo tutabagira nta mwete tuba dufise wo kubandanya gukora, ariko uyu munsi kuko bariho kandi badutera intege, nico gituma natwe turonka inkomezi zo kubandanya. Turabasabiye umugisha wawe Mana, turabasabiye amahoro yawe Mana, turabasabiye umwete n'ishaka ryo kwagura igikorwa, kuko ari umugabane wa twese. Twebwe twenyene ntavyo twoshobora, ariko badufasha amaboko, turaze ko igikorwa kizogera kuri. Kandi tusubiye gusaba mpemu yera agende afasha abantu bose bumva ibiganiro byacu, kugira ngo nabo bakuremo icabo kandi nabo bashaka kugifashisha n'abandi. Turagushimiye reko n'ubuza kubana natwe muri kino kiganiro tugiye kugira. Uhezagire Thierry, uhezagire n'abakunzi bacu bose, na jewe umpezagire, nkubera kanwa kandi nkubera igikoresho c'icubahiro. Urakoze, izina ryawe rikomeze gushimwa na bose,
mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen. 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 Hari isengesho usenze neza birangyohera, ariko hari akantu usobetsemo gakomeza kunkorako. Uhezagire Thierry. Udahezagiwe ga ntibyokunda. Yes. Utaronse inkomezi. Imana itaguhezagiye guhamagara mezi byose bikenewe ntibyokunda. True. Twese turafashanya. Cyane. Jeje nyene ntacyo no kwimarira. Hari abantu bakorera Imana badakunda gusengera abantu bari kuri kamera. Namakosa akomeye. Umuntu ari kuri kamera arakomeye gose. Jewe novuga kera nagira ama audio niyo niri mitako. Mugabo sinzi wambwiye ati none ayo ma audio ukora ukayapartage abantu bari muri repertoire, aturazi ko hari abandi bakeneye ibyo biganiro udafise. Nino ndabigenze gute? None Thierry yataboneka bari kure sinaye kubashikira. Uyu munsi renda bashikira kubera wewe. Nugusuye kugusabira umugisha w'Imana. Tuye kugusabira ubwenge n'ubwiza bw'Imana. Uroranigwe mu majano mu mazi. Intambuko zawe Imana izohore zirongora imisi yose. N'ibiganza byawe Imana ibuha umugisha. Amen. Urakoze. Ça c'est le compliment. Okay, uyu munsi ndabizi neza ko abantu buguru bahori CANAAN TV babiteze ibintu bibiri. Kumviriza umuryango cyangwa kumviriza ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muryango. Iyo tugize ikiganiro kiburi ku ijambo ry'Imana cyangwa ku muryango, tugiye kuvuga ku muryango. Turi mu gihe hari isenyuka ry'ingo riteye ubwoba. Abadukurikiye muri Canada, bari kudukurikiye mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, mu bihugu bitandukanye, iki kintu cyitwa divorce canke gusambura ingo barakizi ko gihari cyane. Umuntu ashobora kwibaza hagati y'abashinga ntahe, abagabo n'abakenyezi, ni bande bagira uruhara cyane mu isenyuka ry'ingo? Biba byagenze gute? Ibyo ni ibintu byo tugiye kuganira, ariko umuntu ashobora kubyibaza, nibaza ko dufitiye inyishu. Ni iki mubyibazako? Okay, ngira mvuge mpagaze ku c'Imana ivuga, kandi ngira mvuge mpagaze ku bunararibonye kuko ndakuze. Ubu jewe ngira ninjire mu mwaka wa 36 nubatse. Gubatse urugo. Wow. Harabandi niwo ndimwo. Hari abandi batarenge ingo zabo zitarenga amezi 2. Yego. Nikuba ku myaka 36 tugiye gukwiza. Hari experience dufitiye. Hari yo mfise kandi umva novuga aho tuvuwa. Nuko gusa hari intaye zitaba ziragera gushinga. Yego. Mugabo ngira ndabivuge neruye. Neruye kandi ndagomba gusaba umuntu yitwa umugabo antega ugutwi cyane, antega ugutwi gose, afata agatebe yicara. Kandi ntimwirengagize kuko abagabo kenshi barakunda kwirengagiza ibintu ngo ivyo ntavyo nkeneye, ntavyo kwigisha, ntavyo kugira iki, ndakuze nta ukingorora. Birashoboka. Thierry uri umwana nturanagira mariage. Yego. Mugabo imyaka wumaze yose uramaze kubona ko abagabo nibo bafise uruhara runini rutuma ingo zisambuka. Gute? Ngira ndabijeko. Urakoze. Singomba kuvuga ko n'abagore hatarimwe ababifisemo uruhara. Mugabo pourcentage nini bitumwa n'abagabo. Navuze ngo ndavuga ijambo ry'Imana. Yego. Ic'Imana ivuga nongere mvuge ubu nararibonye. Icambere mbega umugabo ni iki? Imana imuvuga gute? Ninde? Mbega jejwe iki? Umugabo ataramenya icari ngo amenye n'icajejwe, ibintu ntashobora kubikora neza. Reka ndakubwira icambere ic'umugabo ari cambere. Umugabo n'umutwe. Reka ndagisome mu ijambo ry'Imana. Abanyefeso igice ni 5 umurongo wa 22 haravuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu. Uraze igituma bakwiye kubagamburukira.
ngo kuko aha niho ngomba rero guhagarara ko sindi kumvuga abagore ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe ngo nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari we mubiri wiwe. Yego. Umvise icyo umugabo ari n'umutwe. Ndagomba tubanze turabe umutwe ni iki. Uyu si umutwe. Umutwe urazi icyo ukora? Umutwe ni ukordona. Urumva? Ni ukordona ama movement yose y'umubiri w'umuntu. Nk'uyu munsi no gwara mu mutwe nkagira nka vesi. Nukuvuga yuko sinsubira kuvuga ijwi riragenda, sinsubira no gufungura, sishobora koga, sishobora gukora ikintu na kimwe kubera umutwe ugwaye. Uriko uranyumva? Kubera iki umutwe ugwaye. Rero umugabo yahawe inshingano zikomeye. Bavuze ngo umugabo ngo n'umutwe w'umugore wiwe. Kandi ngaha harabandanya ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, ngo nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza wayo. Urumva? Kristo n'umutwe w'ishengero kandi niwe mukiza w'ishengero. Umugabo urumva ko ariko agereranywa, ariko agereranywa na Kristo. Mbega Kristo yakoze iki? Kristo yarasize yarasize vyose. Yari Imana ijana kwijana mu ijuru, afise abamarayika, afise abaserafa, afise ibinyabugingo. Umva bamuririmbira, bamutazira, bamwikubita imbere, ariko ivyo byose agira iki? Arabisiga. Arabisiga aje kurondera iki? Aje gukiza umuntu. None umuntu ariko aragereranywa na Kristo. Mbega abagabo barasize? Abagabo ntibasize. Igihe urongoye hinga nkwereke usomye ngaha mwitanguriro, sinzi ko twona hasoma, ni igice cya 2 murongo wa 15 kandi hasoma. Itanguriro 2 ndabeje. Uhoraho Imana jana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme kandi arizigame. Urumva? Imana rero wewe irakuzanye, ikuzaniye iguhaye urugo. Ikubwiye ngo urukorere hama kandi wongere uruzigame. None wozigama ikintu wozigama ikintu utanahaye agaciro. No. Urumva Kristo twabonye ko yagize iki? Yemeye gusiga byose. Araniheba. Uriko uranyumva? Aremera araniheba. Aremera arapfa. Aremera arasuzugwa. Aremera abona amabi yose. Uyu munsi abagabo barasize abahabara babo. Ko hariho umugabo usanga afise abahabara bangahe? Ugasanga amahera aronka ayajana hehe? Ayajana mu bagore. Ugasanga abana nta mwanya baronkera, yarasize akabari. Ko hari abagabo usanga bibera mu kabari, bibera kwirigara. Kandi Imana yaguhaye Edeni, yaguhaye urugo kugira ngo ururinde, urukorere kandi uruzigame. Uriko uravyumva? Mbega warasize abagenzi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo azosiga se na nyina. Ngo abane niki? Abane n'umugore wiwe akaramata. Mbega umuryango warawusize. Ko uyu munsi hariho abantu uja wumva abagore babo babagize, nsinzi ngene no bivuga. Ugasanga hatanga amategeko bashikiwe canke hatanga amategeko ba nyina. Ugasanga urugo ntiruri protege na gato. Umugore urinda kumuproteja, umugore urinda kumurinda, umugore urinda kumunezereza, kuko urinda kumukunda. Kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga niko n'Imana yagutegetse, wa mugabo kunda umugore. Umugore ntazokubaha utamukunda, ntazokubaha
yumva afise abahabara gauche à droite. Ntazokubaha yumva uburyo uri kurabusanzaza mu gahinga. Ntazokubaha udataha. Ntazokubaha utamuhaye agaciro. Ntazokubaha utari kuramufasha kurera abana. Erega kurera si uko umugore wenyine. Hariho umwigisha aheruka kuza kutwigisha. Aravuga ati iyo umugabo ari preza mu rugo cyane cyane nje mu gakiza ko nibyo ariko aravuga ngo iyo umugabo akijijwe 94% y'abari mu rugo rwiwe yari 94 barakizwa. Nukuvuga ngo iyo umugabo ari mu rugo atanga indero atanga amategeko 84% y'abari mu rugo sinibuka ko ari 80 womfasha atiyeri sinzi ko yavuze 94 ou 84% ko bakizwa cyangwa 64 aravuga check yavuga yuko 84 sinibuka neza mugabo ni pourcentage nini y'abari mu rugo yuko bashobora gukizwa. Mugabo umugore ngo ni 24%. Iyo ari wakijijwe iyo ari watanga amategeko nukuvuga ko bayubaha kuri 24%. Urumva bisigura ngo umugabo afise autorité yahawe n'Imana, umutwe ufise autorité, niwe utanga amategeko, urugo ni waba Imana iruguhaye, hiramwe amategeko ngenderwako. None uzofata urugo nta tegeko darimwe rihari abantu bigenza uko bagomba, sihuba sihuri, ntuzicinjira ntuzigisohoka, urugo goreka gusenyuka gute? Kushobora guhura n'umugore yikeneye abamuha affection kuba bujyana n'amatamperama y'abantu aratandukanye, hari abafise ibikomere bitandukanye, uwundi ugasanga yamenye faiblesse afise, ugasanga yamwegereye, ugasanga bimwumwima ariko arabironka muri uyo mugabo, ese ntagenda. Atari umuntu yashitse ku musaraba ntagenda, urugo rukaba rurasambutse. Kubera iki? Kubera ugusamara k'umugabo. Rero jewe ku myaka ngira mbwe ku myaka mazi, jewe naragiye mu nyigisho z'abubatsi ingo, ndamaze kuzijamo nyinshi, ndamaze kubona kumviriza amatemwanyaje menshi. Abagore nibo bikoreye ingo, abagore nibo bikoreye ingo, abagore nibo basengera ingo, abagore nibo byose biraba, kandi atari bo babihawe, si bo babihawe. Umugabo niwe yahawe gukorera urugo no kururinda. Mugabo uyu munsi ingo nyinshi zikorerwa n'abagore, zirinzwe n'abagore. Rero nyinshi rero zisambuka kubera abande, kubera abagabo. Sinzi ko noba ndagusiguriye bihagije. Muvuze ikintu gikomeye cyane cyane ku bagabo niwe mugarutse ko gose. Jewe ndamaze kubona ko abagabo benshi barademissionye. Narigeze kuvuga nti ngo zigwaye avesi kubera abagabo batari preza, bibereye mu bindi bintu, ntibamenye habari zo ngo zabo, kandi ayo ma responsabilité basunikira ku bagore. Imana yarondera ku mugabo, kandi urugo ruri mu Imana rugira umugisha, urugo ruri mu Imana rugira amahoro, urugo ruri mu Imana rugira habamo ubwiza. Rero ivyo birabura kubera iki? Kubera umugabo atari ko aruduza inshingano yahawe n'Imana. Muvuze ku mugabo, kandi koko kenshi unabiravye urabona ko Imana yahaye ama responsabilité canke ibyangombwa ibikwiye Imana bibwiye umugabo. Abibona iyo urugo turiko tuvuga ku ma divorce agenda aba, ingene bigenda aba babigizemo uruhara, ariko mumaze kuvuga ibintu byinshi cyane cyane bigarakwa ku mugabo, kandi koko byinshi mwavuze ni ukuri kwinshi, kandi ko ariko ari umuntu dukurikira ashobora sinzi ko mwe murabikurikirana murabe. Iyo urugo umugabo atabaye mwiza, umukenyeza akihangana rurubaka, ariko iyo urugo umugabo yoba mwiza gute ariko umukenyezi ntiyihangane, ubwo rugo byanka byakunda rurasambuka. Umuntu ashobora kwibaza, ngira ngo ni kubera abarundi babivuga, babukunda kuvuga ngo umukenyezi ni mutima w'urugo, umugabo nawe ngo ni umutwe w'urugo, na Bibiliya irabivuga ku by'umutwe. Ubiravye
abakenyezi ntishobora kuba ari intandaro yo gutuma ingo zisambuka canke gutuma abagabo badakunda muhira. Urazi Gatiyeri sa nakubwiye suko abagore araberana. Harimwo abagore bari gitope barahari mugabo uravye pourcentage nini iri ku bagabo bari defaye batuzuza inshingano zabo neza. Umugabo agerageje kuba mu rugo akunze umugore wiwe niyo faiblesse yiwe akamenya ingene amuduza kandi nibyo bakabikora mu ntango kuko ari abantu bashaka kuja kubaka ibintu umuntu akavyubaka yaratevye. Mugabo ukaba no muri fiançailles mukabwizanya ukuri ukamubwira ico ukunda ukamubwira ico wanka hama kandi nawe amategeko ashinze ukayubahiriza ugakunda uyo mugore ugubahiriza urugo rwawe ni gake binanirana. Muga hari abantu bashaka ibintu mu badamu kandi n'abataco babashizemo. Ni ingorane ikunda kubera wowe ugashaka ngo agukorere wewe ivyo ushaka mugabo ivyo ashaka utari kurabikora. Ariko nakubwiye n'ubu ndabisubiyemo hari umugabo yovuga ati yomenya amagorwa mfise. Ndazi ko hari abagabo bafise amagorwa barahari vraiment barahari barongoye abagore b'ingare babaho mugabo siyo pourcentage nini. Pourcentage nini ni y'abagabo batuduza inshingano bahamagariwe. Mbega urazi ko n'Imana ivuga ngo umugisha utangwa n'umugabo. Gute? Ni wewe uhezagira urugo ni wowe usengera urugo. Urugo rurimo umugabo asenga uzi ugwitegereza. Nakubwiye sinzi ko wanaravye pourcentage y'umugabo akijwe by'ukuri ubu hariho n'abavuga ngo barakijwe badakijijwe. Usanga ari abasambanyi kandi ari abakozi b'Imana basenga usanga ari abasumu usanga ari ababeshi usanga ari abantu badakijijwe. Nga umugabo agakizwa by'ukuri agashaka ku musaraba n'abana barakurikira nabo mu rugo bose barakurikira kuko ijambo ryanye n'urugo rifise ubushobozi mu maso y'Imana no mu bushobozi bwabo abereye umupapa. Rero bisigura ngo umugabo yitwaye neza agahagarara mu ijambo ry'Imana neza urugo rw'ubere ruri umugisha. Urugo rw'ibere wamwe amahoro. Niko Imana ibivuga. Ariko igihe umugisha utangwa n'umugore biba bicuramye. Siko Imana irika hingenda kubwire ati Imana ntishobora guhinduka ngo nukwera ngo wewe wahindutse uhinduye ibintu ko wewe ushaka. Imana ikorera mu ma principe yayo irakubwira ati iyi nzira ni wayicamwo je suis avec toi. Waca muri ndakurindi ni watahura ko wazimiye uzogaruka. Rero ingo nyinshi Imana iraziraba gutyo mukababara mukaruha mukagwana. Abagore benshi bararira abagore benshi barasenga barisonzesha mugabo bisa nuko umuntu ariko arakubura. Urabona umuntu ariko arakubura ubundi akacazana biva gasukamo ugasanga usubiye a zero. Niko bimeze ingo nyinshi ukayisonzesha ariko abandi bazana iguma bazana iyarara bazana ibyago bazana umukoshi bazana ushaka ngo bigende. Imana igira iki? Imana irakubwira ngo inzira ni zibiri uciye mu nzira y'ubugingo ni inzira Imana ishaka murajyana uciye mu idashaka irakureka. Rero by'ukuri Imana ivuga ngo umugabo imukompara na Kristo. N'ubu ndasubiye kukubwira umugore urashobora kumuhindura kubugwa neza bwawe urashobora kumuhindura urashobora kumwereka inzira yo gucamo birashoboka nkuko n'umugore ingeso nziwe nziza zishobora kugarura umugabo uyu munsi turiko tuvuga ku umugabo ni uba ari defaye. Mudukunde tugaruke gatoya mwahoze muvuga ku ngeso zigenda ziranga abantu b'abagabo gusanga barenga ingo baja mu bubare bakora amafuti menshi atuma kumbure urugo rwabo rutebe rugasambuka. Nibihe bintu bitera abagabo gukora ayo makosa? Urazi ijisho ry'umugabo icaha kiwe kiba kujisho
urumva umugabo arashobora kuraba umuntu ntabone inyuma gusa akabona n'indani akabona kubera ijisho akifuza umuntu cyangwa ikindi kigira kabiri abagabo n'abantu bakunda amakompetisiyo ajyamba mu makompetisiyo rero iyo wama mu makompetisiyo kenshi urata inzira ariko umugabo avuga ngo ndabajewe ndakora nkuko jewe nshaka nkuko nifuriza neza urugo rwanje mbe urazi ko hariho n'abantu bashaka kuza kwempoza amategeko bumvise ku bandi bakayempoza mu ngo zabo bakaza kuyempoza abagabo rero ijisho rirabacumuza ikindi ni amakompetisiyo ikindi gishobora kubagira n'abantu batakunda no kwemera guhanurwa burya niyo aba yavuze ikintu nico nimucemera uko umugabo ubundi umugabo w'ubwenge umugabo gashaka kubaka urugo rwe neza ateza kumviriza uwo bari kumwe aramwumviriza bakaganira kuri iyo sije bakaraba ufise ukuri muri we niyabona ukuri kuri ku mugore yo bikora kubw'ineza y'urugo bwa rundi avuga navuze nuko nyene simpindura hari ibyo rero biratuma urugo rugira iki urugo rumera nabi communication mu rugo umviriza uwo mwubakanye mugisha inama abagabo benshi ntibakunda kugisha inama abo bubakanye ibyo rero birakunda gusambura urugo ugasanga habaye n'amayesheke umugore atigeze amenya ugasanga ni induru rero wewe nk'umugabo ufuza ko urugo rwawe rumera neza kominika muha umwanya muganire mwumvirize kuko aragukunda kandi arifuza ko urugo rugenda neza hama umufashe n'ukurera jisho uzurabe niyo umumama ariko arahana umwana yamugoye yase ngo rindira papa atahe kubera ikavuga ngo rindira papa atahe nuko azi ko ijambo rya papa ntawe rihuriye n'igiwe ijambo rya papa rirakomeye murakoze kumbure tuzoganira mu misiri imbe tuganira naho kumbure mu byo abakenyezi bakora bigasambura ingo zabo ariko mu gihe tukiri ku mugabo tiko tuganira ku mugabo nagomba tubarire uheje kutubwira ibintu bituma abagabo bibakwega bigatuma bataba mu rugo no kutabera amaso ingo zabo hagati y'umugabo n'umukenyezi ninde muntu afise kwihangana kwinshi umugore abagore n'ivyo barafise kwihangana uko n'Imana yabaremye muri bo abagore Imana yabaremanye kwihangana abagabo kwihangana si cyane rero umugabo ntiyoca profita ngo nuko umugore ngo yihangana guma mubabaza ntiyoca avuga ngo reka mumenye ko ndamukorera biriya nabi yarihangana mugabo uko Imana yaturemanye ukwihangana umuntu abyara umuntu atwara indi umuntu arera urumva hari icyo capacity Imana yamushizemo umugabo adafise hari ibintu bibiri nkunda guha agaciro cyane ni indero umuntu arongera mu muryango hamwe n'indero rukristo hari umuntu usanga adafise indero rukristo kandi asenga kandi akaba adafise n'indero y'umuryango ugasanga kumbure twovuga bimwe mwatubwira n'umugabo akijijwe akunda Imana ariko yaba indero y'umuryango ntayagira yaba n'indero ya gikristo ntayararonka bihagije kuko urumva indero yo mu muryango ni base nibaza ko indero y'imwe muca nk'iya gikristo ifatirako iyo ndero ugasanga kumbure kuko mwavuze iby'agakiza hari umuntu wadukurikiye kumbe wanashaka atanakijije kandi we yinubakira urugo rwiwe neza kandi nta n'imigambi afise yo kurusambura ni gute iki kintu ca gikristo mwagumye muvuga gukizwa meze neza kijijwe gishobora gukontribuwa canke gufasha ku buryo urugo rutosambuka urazi okay hariho abantu c'est vrai barezwe neza barezwe n'abavyeyi bashira amavare mu bana babo ugasanga urugo bagubatse neza ni vyiza navyo ni vyiza mugabo harimo akabijya iyo wewe ubakiye ku ma principe y'ijambo ry'Imana
hariho akarusho kuko bituma iyo ugenda uko ijambo ry'Imana rivuga bituma urugo rubamo umunezero gusumba. Niyo habaye n'ikibazo mukamenya ingene mukijera mukizana imbere y'Imana, burya naho abantu baba bameze neza hariho akabasoba karuta ak'umuntu azi iby'Imana, kandi nuko arera ugasanga hariho akarusho kuko iyo urerera abana mu nzira y'Imana nukuri uri kubaha amavaleur yuzuye. Mugabo ubarera sero umuco hariho ibyo udashobora gushikako. Rero numva ngo nukuri uwo nifuriza ineza wese no mwifuriza ko yomenya Imana, hama urugo akagubakira ku Mana n'abana akabarerera mu nzira y'Imana, bizotuma abana bakura hari ibyo batinya. Uyu munsi hari ibintu abantu badatinya kubera bazi ko atari n'icaha, bazi ko atari n'icaha kubera uko kuri ntako bafise. Rero iyo ugendera mu nzira y'Imana hari ukurubuzi abandi batazi. Murakoze tuko twegeza guheza ikiganiro, ariko uyu munsi uciriye agacabaga bati mubere maso ingo zanyu ziriko zisambuka mubigizemo uruhara mu kutaba maso ngo mukomeze guhagarikira canke kubera maso ingo zanyu mu gufasha mw'ubu buryo canke buriya, ariko dukundira utubwire ni gute abagabo batoprofita kwa kwihangana novuga ko tari kwinshi bafise mu kutagomba ko abagore baba mu ngorane canke mu kudakwega divorce. Urazi umugabo icyakwiye kumenya nuko ari wafise autorite, ni wafise ijambo rya nyuma mu rugo rwiwe, kandi iryo jambo si ryo kuza kwempoza abantu, nujya kuza ukamenya ngo ndaganira n'umugore wanje, ndafata umwanya tuganire, mbega urugo tugubake gute, mbega ibintu tubikore gute, kandi ukamenya ngo ndafatira n'umwanya abana ukubaganiriza, ukumenya aho bageze. Biratse ko ari n'abavyeyi batamenya urugeze abana babo bageze mu rugo mu bw'Imana, kubera nta mwanya sivyo, nta mwanya baronkera. Umenye nk'umupapa uteza kumenya umwana nivo yose ageze ko y'ivyumviro, kandi ukamenya ico ukwiye kumuha wewe nk'umupapa. Ega abana bose ntubaha ibingana, oya, umwe wese uramuha ibikwiranye n'urugeze agezeko. Rero ivyo umenye ngo mama ntavyo ashobora uhari, kandi n'Imana ishobora no kutintervene kuko iravuga ngo hariho umuresponsable, hariho ubijejwe, contrairement y'umupfakazi. Umupfakazi arabwira Imana ati Mana wewe uri umugabo w'abapfakazi, uri se w'imfuvyi, iki ntacyo nshoboye. Imana irintervene, mugabo igihe kwizi hari umuresponsable ni wewe ubijejwe kandi useza kubikora. Rero numva ngo umugabo reka guprofita. Hariho n'abagore usanga bagerageza bakagwana mugabo hajya hari ico baba bariko baratakaza nabo. Bari bakeneye ubaba ku ruhande, bari bakeneye ubafasha, wari ubakeneye kubabwira ati ndahari. Urumva niyo mugore araruha, ni hamwe nyene avuga ati sindabivamo, mugabo araruha. Ivyo yari gushaka gukora mu kwezi kumwe ashobora kubikora mu mwaka, kuko habuze uwumufata amaboko. Rero abagabo garuka mu ngo zanyu, garuka kubaka ingo zanyu, garuka kurera ibyo. Salomo niwe yabitoye, aravuga ati nirutse mu bindi, mugabo ibyo nirutsemo nasanze ari ubusa. Ibaze nk'umupapa atiye arataye urugo rwiwe, aranse guha umwanya umugore n'abana, aranse kubarera, ariko arera aba Barundi, ariko yiruka inyuma y'ivyigenze biri hanze, ariko ananiwe gufata iby'Imana yamuhaye ngo abibungabunge
yongera arere neza b'Imana yamuhaye. Ejo ugasanga ariko ararogera, ejo ugasanga ariko ategera mu maboko b'abana yanka kurera, wa mugore yanka kugirira neza ugasanga nibategeye amaboko. Bibaburoni mwabagabo muri ko Bibaburoni, garuka mu ngo zawe ngaho uje haraho nitegereza naho hanze ukabona bakubwira ngo ujya mukobwa ijya modoka twara yiguriwe na naka, ijya business yiguriwe na naka, ariko ugasanga madamu nta ni modoka agira, ugasanga madamu ntazi vacances ariko umugabo yafashe vacances n'abandi bagore. Ugasanga eske wibaza ko nk'umwana mu mutima amerewe gute? Ndazi famiye abana bavuze bati Sara bahamagara ati ngo ndabarage ndabaha ibintu, baramubara ati umviriza nta nibyo dukeneye, nta nibyo dukeneye, tuzogaruka muri iki gihugu tuje kuguhamba. Tuzogaruka muri icyo gihugu ariko tuje kuguhamba. Kandi niko byagenze, ko byagenze. Rero ba papa ba mama nukuri tumenye ngo turafise inshingano twajejwe n'Imana, kandi ejo tuzoba dukeneye tuzoba dukeneye ko uwo mugisha Imana yaduhaye natwe tuwubenefisi, ariko bitagishoboka. Icyo notera kamumbwira zina mugabo wese, rera abana bawe, rera girira neza umudamu wawe, mwubaka urugo neza, mubere vyitegereza abana banyu, kuko ivyo nivyo bitsibo muzokwirata muri no mwisi n'inyuma y'ubuzima bwanyu, bakazosigara ari abagabo n'abakobwa beza bubahisha izina ry'Imana kandi bubahisha n'umuryango. Nico numva novuga. Murakoze. Mbere ko duheza n'ikibazo ca nyuma, umuntu yaba mu nzira y'agakiza yaba mu bikorwa bya gikristo akora, agira novuga ibimugwanya by'ubwoko butatu. Agira ibimwirukako, akagira ibimutangira, akagira n'ibimwirukamwo. Mu badukurikiye abagabo, bimwe mu bibagora kumbure bishobora kuba bifatiye ku bibirukamwo, harimo imico, kandi bitwirukamwo harimo ingeso tuba twamuye ku miryango twavuyemwo. Ugasanga kumbure bavuga ngo ibintu agira ni nk'ibyasogokuruza wiwe. Ingeso zo kurenga imbibe ni kurenga ibigo ni nk'izo twabona kuri sekuru wiwe. Ibyo bintu nawe akaguma gwana navyo atazi igituma, nawe akibaza kubera kimeze gutya, kubera iki ntihitaho urugo rwanje, kubera iki nsokana n'abana bakiri bato kandi mfise umugore n'abana. Akama ivyo bibazo byibaza kandi bwaca kongera akabikora. Ni gute umugabo adukurikiye ashobora kugwanya ibi bintu bimwirukamo bikamutuma kumbura agaruka kubaka urugo rwiwe neza? Abazi gakeri nta handi hari banga. Yesu umwana w'Imana nzima, nta kindi cyatumye aja ku musaraba, ukubera ivyo byose. Kandi ivyo ntushobora kubihishurirwa utemeye kuba mu ijambo, utemeye kwakira iyo mwami, utemeye ngo agukure kuyo muvumo. Wewe nukuri ujya ni kenshi yukoze nawe uzura bikoze kosa, ntorumva ufise romoro kivuga mana kubera kije nk'umuntu avuga nabi ati kubera kinamwishuye nawe ujya mu. Rero hariho ingeso wewe nk'umuntu udashobora kwikiza. Rero nico gituma nkubwira ngo agakiza kadukiza ivyo byose, kadukiza ivyo bitwirukamo bigahera, Yesu akabitubohorako, adukiza ivyo bidutangira. Mbega ikindi wavuze ni giki? Ibi biturimwo hari ibitwirukako, ibidutangira n'ibitwirukamwo. Ibitwirukamwo niwe ashaka kukubohora mu nkomezi zawe ntavyo woshobora. Nibyo bigutangira niwe kandi nibyo bikwirukako wewe umwansa kugwanya, niwe ashaka kugutabara, niwe aguha izo nkomezi zukuneshe ujya kwirukamo, niwe akubohora iyo migozi kubosha.
nivyo bikuzibira ni washaka gucira inzira nuko nta handi nababwiye ngo ndakuze nta handi hari amahoro, nta handi hari ubutabazi, nta handi hari ubuhungiro buri kuri Kristo umwana w'Imana nzima. Jewe narabibonye burya umuntu yo gusengera kandi isengesho ryiwe rikakurinda muga ntiryo kubohora. Uriko uravyumva? Isengesho ryo kurinda ukavuga ati Mana urarinda uyu muntu urajyana nawe mugabo atarafata ingingo we akavuga ati jewe iyi ngeso Mana ndagomba kuyivamo, ndagomba umfashe, ndagomba ntiyo kuvamo. Uriko uravyumva? Ntiyo kuvamo. Rero ibyo byose bikwirukamwo bitarakuduhira utaravyanka bizokugumamwo naho bo kwisonzesha, naho bo kwiyahura, naho bogira iki, we utarafata ingingo ntibikunda. Mugabe Imana yo kuzigama kakurinda n'amasanganya n'ibyago n'ingwara ntunazigware kubera utakamba k'umugore wawe cyangwa k'umugabo wawe. Urumva Imana ikakuproteje muga kubohoka n'uruhara rwawe. Rero uwo wese abona ati iyi ngeso yarananiye nta handi kuko hari n'ibyo udakomprene. Ni ukuri hari ibintu udakomprena nawe kubera ikimeze gutyo. Cyaheze kumva umugabo yirata ngo ifoko ndondera uwundi wigana datana ngo yarafise abagore 3 ngo yarasogokuru yarafise 4 yigamba ibyaha base na basekuru bakoze. Kumva n'umwuka umwirukamwe uyo nta wundi ashaka kumukiza, nta wundi ashaka kumubohora, ni Kristo ashobora kumwugurura amaso akamwereka yuko ibyarimwe atari byo. Imigozi mubosha atawundi yoyica, ni Kristo kuyica. Rero numva ngo nta handi cyo nakubwiye ngo naho imiryango yoba myiza hajya ntihaburamwe akantu, kandi ako kantu ugakiza ni Kristo wenyine. Murakoze cyane, ndazi ko abakurikiranye mwafashijwe, nizera ko nabo bari ibibazo bishoboka n'ibyo mwari biko muri yumviraga, ariko nizera ko kubukurikira zotubarira naho ku mukenyezi ukuntu abakenyezi nabo batuma ingo zisambuka. Uyu munsi twavuze ku bagabo, kandi abagabo by'ukuri nta yindi decision canke nta yindi ngingo ishoboka kiretse ko umuntu afata ingingo yo kuvuga ati ndabihevye bisemwe kuba ku rugo rwanje no kugwitaho. Tuza abagabo bashoboye kwihanganira ibitagenda neza mu ngo zabo, barazubaka kandi zirakomera, barangiza bafise umurage mwiza, basiga legacy nziza cyane mu miryango yabo, bibukirwa ko kandi nico kintu kigaruka kikahesha iteka abana akavuga ngo twari dufise data, twari dufise sokuru yaturaze imico myiza yo kuba abagabo nyabagabo. Amen. Ibyo nibyo twifuriza abagabo badukurikiyemo kino kiganiro n'abazogikurikirana. Turabashimiye cyane. Yego nawe ndagushimiye tie. Amen. Namwe sabahezagire. Turangiza reka dusenga Imana. Data muremye ijuru n'isi, mu izina rya Kristo Yesu turagukengurukira kari we wubaka ingo zigakomera. Ndagushimika ibyiyumviro wimvira ku bana b'abantu ari byiza atari iby'ibyago. Niyo mpamvu dusenga ngo utabara ingo nyinshi ziriko zirasambuka, kandi tubonye uruhara rw'umugabo mu gutuma ingo zisambuka. Ndasenze ngo utabara ingo Mana, uhabagaba imitima iri honovere bitume bashobora kubaka ingo zabo neza. Ibyo bizotuma haba abakozi b'Imana bategurwa mu izo ngo, bitume haba abantu bazoba president beza bakazoza bategura imiryango bashobora kurongora ibihugu neza, n'indi miryango ikomakomeye. Ndasenze ngo utange ubwenge mu mpande zose, ndasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kuba ku ngo, maze papa abagabo bose bakanure bamenye icyo wabahamagariye mu ngo, uhora ubaganiriza ubereke ko ingari zabo kandi bakwiye kuzitaho. Urakoze kugiye kubikora neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.